umwaka wa mbere twayihaye miliyaridi 48 yakoresheje 8 gusa bayiburotse. Ni mwiyumvira amaheri yakora uwo mwaka uruhombo twagize uruhombo rwa 40 miliyari. Muri uko umuntu yavuze ngo ndiko mpamabanga ubwaruka rutazi na sandari cyarico burya ngo mukoroze kwa sandari gusa ngo bacagurisha igihugu cyane we kwabaye mushikiranganje ngire kico kwirata abakozi. Uwa mbere yatanguye kwerekana ko ashora ubutare amahera akayacisha muri BRB akabipibliya somuje amaminere ndaza abajene ubunyene bo bifata mu ntoki nta mwaka wohera binafise umuriyari w'amadolari kajya muri BRB. Ari twebwe babandi bazivye tushaka kubikora turondera kugavura ubuzima bwacu bw'ejo. Ivyo sindabitinya kuko je ndabwire nkeneye Burundi buteye imbere. Ko atanumwe atagize ikigomba yibutse ingene Burundi bwari bumeze mu 2020 agacabona morali hano no munsi nta numwe kiretse utagira umutima gusa kuko hariho abakoreshwa n'amadayimoni ashaka ingorane gusa. Hariho abakoreshwa n'amadayimoni iyo haje ikintu ciza idayimoni zica zikoranya gukora kugira zigwanye umugambi. Rero Imana irakora cyane. Jewe ahanje nije notangura kwishimira kuko iyi migambi jewe nabona neza mugabo nkavuga nti bizoba. Hagiye ikintu cya mbere maze kuronka vision ukabona yuje ukemera ukicisha bugufi ukemera ko atacushowe no munsi ukabona aho uri uno munsi kuko ingorane itera abantu baranka kugaruka ngo bicare aho bari barabe iyo baje. Webye niyo ngorane ya mbere umuntu aguma yibona ko ari kwakomeye naho kumbe ntakomeye. Mugiyo wemeye ukigaruka kukarabaho wicaye ukagira imbona kazoza ubwo nyene bice bigenda neza. Nico gituma rero ivyo byose kugira ugire nizo nguvu nuko Imana ibiri kwirakora kandi Imana iri kwirakora rero niho n'idayimoni zishatse ikora. Kuko uri kuva mu bibi uja mu vyiza Imana ikunda umuntu ari mu kanyamuneza nezerewe. Iyo rero uri kuja muri ivyo vyiza idayimoni nazo zicazibona ziti Imana igira ikorere kare tugwane nyakugwana. Ibi ndayivuze kuko uravye paeje ngene yatanguye yadushingiye intahe ivyari vyoroshe ariko byose rero twishimira Imana. Muribuka dutanguye paeje yatanguriye kuri retraite umwiherero wabereye kuri Serikiripiki niho twavuga yahereye. Irya nama yari ya mbere ihuje urwaruka rw'incabwenge mu Burundi nta yari bwigera iba. Ingene rero Imana yatuvugiyemo iti nimutunganye iyi nama iraza kuva mu byo kubaka Burundi. Urumva ko atari ibyo wanje nivyo bavuyemo. Irya nama muraza kwavuga tuti mu Burundi tuyatura ingene hoba des généraux, des officiers supérieurs, des officiers subalternes, des sous-officiers gushika ku muhome de troupe. Iterambere niko rigenda ntagira uzobesha. Imisi yose hari abagenero ukamanuka gushika ku batroupe. Niho byavuye. Rero ngashimira Imana imigambi twagiye turagira yose. Nezerejwe nuko na ca kigo cirusi ubu hasigaye ko tukinogira kiriho ekipe kandi kuba tuzubikira ekipa n'ikindi. Ubu rero no kuvuga yuko n'urwaruka rutize ubuhinga rugiye kuronka uburyo bwo kuja kuvyiga agakora ivyo abona muri pratique. Rero nk'ibi akanyamuneza mfise kubona ubu cya kigo ndazi naco nyene kugira ngo dushike aho dushitse twaciye mu mpagatanya naho nyene kuva twubaka hajya nuko nafashe ingingo ku kwezi najayo kabiri
kuva twubaka gushika no kugira ekipe murazi yuko bitari twakaya gato na installation electrique yongeye twari twasanze twarahangitswe ahantu hazoba amayendise kuko amateriye n'amayendise ugacugira installation electrique nkuko umenga ni muri yanzu yo muri wanje ikeneye gusa umuco ivyo byose urumva ni diamond biri kwirakora ijya nama rero ya mbere ijya niyo twokwandika muri histoire niho ijya y'urwaruka rw'incabwenge niho byose bitangurira kuko hajya navuze ijya mugambi ubu kare yari imponjo ijya yari imponjo nka kurya nyine ukimba urondera ushinga umushinge ugira amasomere ubu twavuga yuko rero uburepiriye ubu zirahagaze rero tugira rutangure ku umugambi ugira utangure ko twavuye mu kuzimu ni kuko umugambi ni ujya mwiherero nawo wacimvamo iyo umugambi kuko murumva indongozi habaye amarekomandasiyo indongozi cyo zikora zica zigenda kwicara ziti mbega ibi byoja mu ngiro gute niho twaciye twibwira tuti hakwiye umugambi wo gwaruka urongorwa n'ugwaruka go nyene kuko twebwe burya abakuze twaragorodovye kera turi muri kaminuza batwigisha ko mutware atikorako niyo imvura iguye kizira kwiruka kirazira hajya burya akaroge kavuye hajya nyene nuvuga yuko twebwe twitwa abapware ba kera twakuze turozwe je nico nkunda kwita neocolonialisme abantu batazi twigiye mu migenzo y'abandi bantu atari migenzo y'abarundi kwiga bakubwira ngo kirazira kwikorako eho wiga muri druwa nka jewe longue marche yakuteza kwambara longue marche kagenda utikorako ivyo twize numva yuko twere duciye tuvuga ngo tuze kurongora iyo migambi duca tubakatisha je nasomye ndiko ndaraba ivyo urwaruka rw'uburundi ruriko rurakora ndaraba njambogani waduhenze nimwiyumvire naciye mbona nk'umuntu akubwiye ngo uje kwiga kaminuza utigeze wiga primaire utigeze wiga secondaire je mbwira ingene wewo kandi bagaca baguha diplome ngo wize kaminuza kumbe nta kintu na kimwe wize twe natwe batwigishije kureremba gusa nico gituma muzosanga amaserivisi publique menshi ivyo nisiri nyo umuntu akora itegajeje n'abamanager gestion des affaires courantes ni gestion des affaires courantes c'est pas développé koko ntavyo twize naragenda araba système de gouvernance yo mu Bongereza ndaba système de gouvernance yo mu francophone ntabisabisana na muramaze kubibona ntabisabisana twebwe dosi irashaka kumara ukwezi yicaye ngaho ngo sindaronke intumbero tandike muri système anglophone dosi iraza mu bahinga baca bayikora boza gushikirwa na produit fin nuba twebwe umukuru yabaye umuhanuzi wabatoyi ngo sindaronke intumbero ni wakora dosi akaca guha intumbero tandikandi abahanuzi nibo bakora dosi bakakuzanira produit fini ucufata ingingo baguha amasenari gusa ugaca ufata ingingo ugaca utanga instruction duce dukora iki MD34 mugabo muri systeme francophone sindaronke intumbero nacuguma wicare minisitiri yagiye muri mission muzosubira gukora agarutse narumvise umuntu yigeze kuvuga ngo n'umwe cyane babiri ngo je minisitiri nta mpakazi ngo urumva bakoresha abandi ngo je ntakoresha kaido sharije yawe ruka rero hariho ikintu je nsabone ruba surinywa muri histoire gacandaba no munsi payeje ahikigeje cyo tuma nagira mubanza mukomera amashi kujya ikintu muhini mushashutira amabavu guhera ku ntanga
kugira ngo intambwe ya mbere ibeho. Muravyibuka ko naje nigeze kwidodomba biteye ubwo kugira mvuga ni paje ngenda itwara muri presidence nkayandi maye. Kubera iki mwaka wa mbere twayihaye miliyari 48 yakoresheje 8 gusa bayibrotse. Nimwiyumvira mu maheri yakora umwaka uruhombo twagize mu twagize uruhombo rwa 40 miliyari. Erega ni perte cyabura baraho tugeze payeje yatanguje ntambwe aho wamenga bose kuko bavuga je ndumviriza abantu hirya no hino ngo ayo mahera yononewe wagiye kuribwa inzigo ikiraza tuba block ntibayarye bonyine natwe dutegeza kuryamo niko mubyagenze muri ministere ya jeunesse baza premier ministre narinze kumutuma ndamutuma gendo ndabiri asanga reka ndivyo barablotsa. Urumva yuko iyo equipe yaravumiriye kuko nyana yishwe n'amata nta wundi mwerera. Urumva wari kuyosa ariwe ariko arayiboha mwagomba bacabaja ahubwo n'abakozi kabisa n'umwakomera amashi. Ajya barambwiye bamahera yononewe iki ngo ntiyari gufuma cyangwa kugura intebe uko nyene njanibuka bariko baravuga ngo amahera y'amakoperative murazi yuko bwa mbere bakomene yaronka miliyoni 500 turarindira icyo amahera yakoze turabura cyane badutituye amakoperative ku mitumba bose acavuga ngo ayo mahera nayo mutanze bagiye kurya reka bayarye nayo iwabo ariko nabishwe mwebwe mwahora muyarya mwenye ikabasigaye none muribuka umuntu yavuze ngo ndiko mpamabanga ubwaruka rutazi na sandora cyarico burya ngo bamukorose ngo sandora gusa ngo bacagurisha igihugu cyane we ko abaye mushikiranganje ngire cyo kwirata abakozi yaragwanijwe bikwiye ashiriye yumve umuntu imbere y'abantu kandi imbere y'abajene ngo abajene guzura hamabanga ngo bataramenya na sandora ntarifuze ntabarenga hari abarenga muri mwebwe bari bahari muri asare hajya yo kuba Pentecote amubajije ni wewe warabaye mushikiranganje mvuga ico wokwirata wakoreye igihugu ubu nyene twoja kuraba reka rero nawe nyene banje ko kwari kurya none banje kwari kurya Elefora ojurubi ivyamwa turiko turabibona tatabe kubona igishireka ninye uharira rero aharire ikindi ngondira payeje hamujere n'umatayivuga kare uri kurarongora ikintu wabanza kurondera mwene wanyu intara yanyu ubwoko bwanyu mugabo payeje kumigambwe abajene bose mu migambwe yose intara zose ubwoko bwose abagore n'abagabo ntuze akosaka rero twari dukwiye kuronga iyo tuba ministere nico cotaza akariro k'ubumwe ntabosubira kuryana kuko ndarabinge n'abajene bose bari enthusiaste kubera payeje nkumva yuko najewe ngize morale kubera twavyaye bikura kandi bimeze neza. Rero ubwa mbere no kubashimira bikomeye cyane tubakeza ku butwari mwerekanye kuko umuhini mushasha utera amabavu mugamwe bwe mwaragize amabavu mwace muheba gukora mwagumye mukora gushikaho ibintu bija ku murongo ndabona ibarabara ubu riraciye ubu nko muri leta twafata ingingo rukavuga tutu rero tugira tubahe umutahe muce mwimenya tuca bigenda neza kuko programme nk'iyi ni programme kuye kuronka umutahe hanyuma tugasigara tuyikontorora tutagenze garuka kuzirongo kare yari yese ubu biri kwiraduga shimire namwe mbere rugwaruka nabashimire cyane kuko
mwarikuye mu vyara vyaba bandi bafise mentalite mbi muraja ku yindi mentalite. Kwemera rero ico ni ikintu gikomeye cyane, arico gituma shimiye mwebwe ugwaruka cyane cyane ugwaruka rwiza. Hari ugwaruka mparanza ndavuga kubera mbona ivyo rukora. Abarugero hajya ndabibuka muri za 2016-17 uno munsi morale mufise siyo morale mwari mufise. Sivyo akarugero. Siyo morale mwari mufise. Koka za 2016-19 wasanga mukora nk'ivyihebe. Wamenga mwarihebuye mugaca mukora nk'ivyihebe. Umuntu yebereka akora nk'icihebe. Ariko ndavye morale uno munsi mufise. Ndabona ni Uburundi burafise kazoza. Kubera mwabivuze neza muti mwe mu rwaruka rw'ubu muga muriko murarema kazoza urwaruka rw'ejo. Ni mwebwe muriko murabirema. None rero ndabona neza yuko harimo icizero kuko muriko murarepresenta n'intahe twabonye ayeje igiye kuba ikindi kintu kuko basanze aho bukera ibisata byose by'igihugu bizoyikorako. Uno munsi tubona umengani iri mu bushikiranganje bwo Rwanda mugabo nta bushikiranganje na bumwe ntabonyemo. Harimwo uburimyi, harimwo amaminere, harimwo ubudandaji, harimwo amahinguriro, harimwo amagara y'abantu, harimwo vyose. None wumva ubushikiranganje bumwe aribwo bwonyene bugenda kuvuga buti ndaguha amadirektive, wumva datanga amadirektive vague. Mugabo umushikiranganje wese ashobora kuvuga ati hobo umushikiranganje w'amagara y'abantu nabonye bajya bakineziterapeute akavuga ati ubu rero jewe nimwe mbona kugwaruka dutegereza kuronka centre zizo urumva cyagenda mugahandi ucumega ntayifise ko access. Umushikiranganje w'uburimyi no munsi aho ndashobora gutemwanya programme y'ubworozi bw'urukwavu ntaduhende. Umushikiranganje w'uburimyi irumurimo ikimenyamenya twatanguriye rimwe hayejo ntayibwira ngo bifate mu ntoki harukwavu wakarite twaronka muri Burundi n'ikimenyamenya Karusi na Ruyigi bamaranye bije myaka umwaka ugire gatatu mugavyananani. Ubushikiranganje kubera iki mu mutwe wabo mu bushikiranganje bw'uburinzi n'ubworozi nta development iyo hariyo management gestion des affaires kura ico bitwa bananiye kubaka ajya masanga. None abajene bagibigiye ko uno munsi nkwavu zigira zibarengere babure amasantre ndetse bazishira kandi hari zibiri ziriko ziruba. Murumva yuko ubushikiranganje bwose babukwiye guca bukorera muri payeje nko umushikiranganje w'uburinzi n'ubworozi aracavuga ati kwabi wanje bibananiye payeje ngo hano ngo duturike imitwe hamwe tugwize inkwavu tuzorore neza. Umushikiranganje aracavuga ahana kazotuma bagiye barondera kugavura barondera yogiriki. Ejo bundi nabonye basaba amahera ngo bubake amasantre ndetse naziritse arabananiye amahera bari bayafise. None miliyoni 5 ubu zo kubaka amasantre ndetse rangahe ubu turabifite experience santre ndetse cha ubu turamaze kuyoga ivyikora. Ruba akona karado gato iri kwadatanga je murazi yuko ikintu cyose ko je nkene iterambere abantu bari kwaranibwa mu iterambere on peut le mettre de côté tukibandaniza. Ane tubona payeje iri mu bushikiranganje bwose amahindisi abaminiye bari haye amaminere ndaza abajene ubunyene bo bifata mu ntoki nta mwaka wohera runafise muri yari $1 nkajya muri kwero ari twebwe babandi bazivye tushaka kubikora turondera kugavura ubuzima bwacu bw'ejo. Ivyo sindabitinya kuko je ndabwire nkeneye Uburundi buteye imbere abantu bose binezerwa
telefone yawe tenda none uwa mbere yatanguye kwerekana ko ashora ubutare amahera akayacisha muri BRB akabipibliya sumuje engoriya afise fanare Chumbira turose aheruka gutora kuvumbura ubundi butare ahubwo agrande kandide ariko arakorera kuri Titane. Aha twofata abajene twavuga tuti abari muri Titane naba abari muri Oro naba abari muri umwaka umwe ndazi yuko twakwitwinjiza muri yari durenga amadolari ibimuvuga ko amadevize murayabuze byo babiheze. Ya rero payeje gamuze murumva kazoza ka payeje tuteza kugapanga neza ama programme menshi ateza imbere igihugu tuteza kuyakorera muri payeje kubera iki kuko duheza tubwiye mu iterambere mu service secteur tertiaire nindi akubwiye ko secteur tertiaire iteza imbere igihugu muga twebwe twaravyize twumva yuko tuzotezwa imbere na secteur tertiaire alors que secteur primaire ariyo numéro 1 secteur secondaire numéro 2 secteur tertiaire none uzo ha service atagira amahera bachi baduhenda bakatuzanira imfashanyo kamenga twarosa amahera nayo twarose amahera rose yagusa utakoze samahera twebwe mu gihe cyaduhenze twagiye muri secteur tertiaire tutagiye muri secteur primaire na secondaire primaire niyo ya mbere takakazi keshi sivyo secteur primaire niyo ya mbere takakazi keshi naragiye mbonye urwaruka rw'Ubujumbura mwese mwaduze kurima no korora kandi raba ari ibintu bavuga ngo ngo ntavyo babona ngo ibiciro byaca bigabanuka nibavugisha ukuri none twebwe nitwe bizivye kurusha ibindi bihugu tubana ahubwo naboro nibavuga bati turaboro ntituri capable d'achete none ubwo bworo bwabo buvahe nibabivugisha ukuri kuko birazimbutse nka mu Burundi kurusha ibihugu byose tubana ahubwo abarundi naboro nibavyemere hanyuma barondera amahera kuko umuntu wese agiye kurondera amahera yarayarose ubu biziraza ubu twaravyerekanye amahera ari najandoka kwavu nabonye yahavuye aca no mu burimi kare yavuga ngo yabuze hashora amaganga y'inkwavu none ubu arifurunisa nawe nuba ubwo bwenge secteur primaire niyo numéro 1 uwo muntu avuga ko atagira amahera naje muri secteur primaire ariko ataro uzoba umuboyi uzotungira he uri umuyaga uzotungira he uri umunyeza uzotungira he umuplanka azotungira he sacha kuba ari umukene ariho umwe mu gwaruka twari mu nama y'imigambi acavuga ko ubukene bumwishe urundi gwaruka rumwirukako ati wewe kivuga ubukene urugwaruka wewe ntunazi payeje rero nturi nare cyangwa nimbe bavuze gukora iki ngo ndi umushoferi none kera ni waba wagumurindiriye abantu bakaza kwipakiza bakabariguriye moto zabo n'utuduga twabo uzorindira umukiriya umubura service nta mahera ariyo kugira ugire service banzu ukreya amahera abantu bagira amahera hanyuma uheze ura service urashobora kubaka ibitaro ukabura baza kuvyivuza ko kubera ubukene kubaka hotel ukabura bayiraramo kubera ubukene akavuga ati je mvuye mu ruhigi ngi Bujumbura zoja gusaba indaro kwana mugabo afise amahera avuga ngo kwekijeza kwakindaro icumba nakirosa ari ci wanje atavuga ngo harageze kuryama ariwe winjira acavuga ati ndara muri hotel kuko afise amahera mugatagira amahera aja gusaba indaro kwanaka niwe uzoja guha service umuntu w'umworo uzomudandaza kuboro nibande bazogushore kuko umudandaza dandaza ivyo mu producteur ya produit icyo ituma nama ntandukanye mu gwizatunga no umudandaza navyemereye yuko mu gifaransa gitomwe n'umukomisiyoneri kuko acuruza ivyo uwundi yikoreye niba mucuruzi bivuye mu Bushinwa reka kubesha uri umukozi w'umushinwa ahubwo waje kutwiba amadevize yajana mu gwizatunga w'umushinwa none uri umudandaza uri umukomisiyoneri wewe ugira liaison entre le producteur et le consommateur wa mu Bushinwa ni wa mu gwizatunga we nawe
urumukurutiza gusa komisiyoneri ufata ivyiwe ukaja kubirondera isoko mu kindi gihugu. Hajya mu sanzwe abadandaza bivuye hanze n'abakozi babo hanze bavugisha kuri abakozi Burundi mu gace yitwa umugwiza atungana no ico itwa bagira fraude kugira ngo bagye vyinshi ntibemere kurya komisiyo zo bakorera niho bagira fraude kuko komisiyo ni makeya atagize fraude nawashaka ko kugura GPV witi urimo komisiyoneri wo kugura GPV witi gututiye bazora bita bagwiza tunga barindira amasoko ya leta ngo kugira parantangara tweba dukuze sico kibe n'urwaruka ashaka kwigira entreprise fye muze muri office imyaka 55 agomba gukora entreprise ndonderera umubonano kwa president kugira entreprise usabona no kwa president kubera iki abagiye ma exoneration abagiye ndondera isoko y'ivyo zo producer ntabare bamwe mu monopole ntagira udasubira kubikora ini abafise imyaka 50 nivyo basaba ntagira udazosubira guhingura iki ntagira irya soko yo muri leta bari cyo yitwara ndumwe ma exoneration agaca bishora ku isoko niwo mutima w'abantu barenze imyaka 55 nawe kwese oya none murazora umuntu hanze imyaka 55 abigiza entreprise acabaza gusaba umubonano mukuru w'igihugu mugabo umujene yishabigira entreprise nitwenda kugira ngo igura icyo ndiko ndakora hariho umujene umwe muri mwebwe yambwiye ati jewe aho ngeze nta exoneration ndigrasa kandi agira transformation ara produce ati jewe ngire amahera no haye leta kugira itere imbere no haye abakozi cyangwa ndaje kuyasahura kandi aje bitwubwiza tumba ati je nta exoneration ndigrasa kandi lazima jene besha abataraza exoneration no besha sivyo yego mugabo ufise senga ntashobora gukora ikintu nakimwe adasaba exoneration niko teri imbere gute nukuvuga amahera yo kwijabanya cha leta yohevye umupolisi umusoda yohevye mwarimu yohevye umuganga yose ahereye murabo none uzovugwa nani ngo ntaco ngo jego kubera ntugwiza tunga naho n'umukomisiyoneri bazocanurira indege zo kwivuza ikenye rero nkababaye ko ngaha tutagira ibitaro aroroke ajya amahera ariyo yo kubatsa ibitaro akubaka amashuri akagura intebe akubaka amabarabara kandi ikibuza ko acagura GPV witi ya agaca yidoga mu barabara n'iribi mugari we yatwaye amahera yo kubaka ajya barabara agaca yidodoma mu mabarabara ntayo nawe yaguze GPV witi mu mahera akuye mu byo yagurishije bya exoneration toteza kwaza kubiterambere secteur primaire rero kitwaje nezerero rwaruka avec mwebwe mwaremeye kuko kugira utera imbere unukwicisha bugufi na Yesu yabivuze turutete kwasi napi rudapfuye ngo rubore uje mu kuzimu ntirumera ariko iyo rumeze ruva w'igiti kinini cyane inyoni zose zizazikarikako ni wiyumvira urutete rusubira kwemera kubora oro rero natwe bugira dutera imbere nitubanze twemere ko baduhenze tukaja kuri secteur tertiaire baduhenze ko tubibonye tubanze tugaruke kuri primaire twicare twicishe bugufi ko kugaruka rumva batama biratugora mugamwe bugwaruka je kubona mwaragize effort ryamwe nuko ari hakufi nababwiye atwaje kwigisha ndakare kugira umenye nuko ukuri kuvugwa sino handitse ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobagira bidegevye jewe narababwiye ingere byagenze mushaka mu dutegere mwe mwagwaruka twebwe karataye buto bwacu ntibyakunda Uburundi bugiye gutonganuka dufise imyaka iturega inyuma ntaho dufise hari kinogo usubiye inyuma ubona ko ukoroka umva ni kure imbere naho ukazubona imyaka yaheze uti noye ndapfuye ntabayeho hajya nivyo bitugenze ndapfuye ntabaye none ko umuntu ari uriho none ndapfuye ntabaye sinsubira inyuma rumba ntasubira kuja muri ya secteur primaire ni bamwe bavuga ngo kurima ngo ubuhavye amaguru ubona ntasubira inyuma aje muri secteur primaire
avasa imyaka yamurenze arahari abona ubuzima bupfuye niki urumva yaramaze kwihebura nikirande nico gituma niyo muhaga poste acha yiruhutsa ati mani nadukururiye abonye yamahera ayayora yose abakinyafisi yamwe twagabaza kuvyibone kuko arugupfa yarapfuye dora rakize nibarashaka bagice mbeda yari barantagira image y'umuntu ashonje cyo mpavuga kandi nasanze no muri Bibiliya biremewe iyo ushonje inzara yakwishe wewe kwemera gupfa ko bahambe ubona muri manyumba cyajya kuco sara mu karya ko tishaka mu nyice mu kamenari renda nawe ni kwameza bameze nk'icirande twebwe ubuto bwacu twarabutakaje imyaka iyimbere naho tubona kuko bakubwira ngo Esperance Dovi bakubwira ngo ni karandi wita none office 55 warapfuye kwicambo kuko Esperance Dovi yawe yarahenze no munsi nje muri ko murakora muri ko mukora Esperance Dovi y'imyaka ijana nuvuga mu imbere yanyu murahabona natwe harazije naho tukibona rero ugwaruka ko mwemeye kugaruka tukaja muri secteur primaire tukaca tuja muri secteur secondaire aha ni ikizere gikomeye cyane.